kitari sio yangu utanisamehe. Mimi na sasa utagerezwa kandi avuza ingoma. Kwa itizo aliyo byose ingoma. Kila kitu. Lakini hapa kuna ngoma na itizo kwa wapi? Itizo. Lakini pako vitu yote. Safi. Tuko bien. Indome sasa. Helele. Gitariste Chikorea. Twatanguriye kumasanganzira turahura ndagutera imitoma byaramfashe umwanya guma ndakwiyumvira chérie pour de vrai ils vont sentir you are my lover reka ndabyishimire my controller reka ndabiririmbe I wanna put it down turitorera unanimaliza yeah. You the love of my life hey you the love of my life you the love of my life you the love of my life indome mu buzima bwanje indome indome sinyatire y'ubuzima. Haleluya. Sinovuga legend novuga kidumu kibuganiro zageje kuvuga ati ngo baririmbye turimbwa kweli yani kila kitu cyote kinatu affecte vipi sasa wewe iyo mvugo wayakiriye gute Chiko? Iyo mvugo nayakiriye gute? jewe narabitahuye ibyo shaka kuvuga narabitahuye kandi sana hakuna bingine waramutahuye ariko ari abatamutahuye Chiko umva kila umwe afite impamvu yo kumva ibintu ariko ivyo yavuze birumvikana Chiko kubwawe ati birumvikana je kuri je birumvikana urumva mesema twembo twebwe baririmvi iyo yari kuvuga umwebwe mu baririmvi mwebwe muri imbra hapo na yeye viena hapo na yeye tukifunaomba savi sasa wewe ifunangalia sasa yeye avuga ati mwebwe baririmvi mwebwe muri imbra ariko yavuze twebwe baririmvi hapo vie tukumuteta mu kasho tunaambia convocation ya mu kasho lakini alisema twebwe baririmvi none mbaye imbwa nawe numva nawe ukabimbwa chebo nani sawa Bonjour mesdames et messieurs les fans de music industry, this is Now Cell TV, the one of the best channel for this industry. Abidi kuri mic kumwe na Benny, behind the camera ni RKNI. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana amadusubira dukengurira bwe bakunzi ba Now Cell TV. Vipi bro? Fresh. Uko sawa? Na mahoro. Umutumira witeka no dufise Chikorea. Mr. Ndome. Indome. Bro, uko muzere kuri tu song tumeze neza. Basubiye mu ishuri. Tuntu twabakuze tu. Bamwe ngo Germany yize rero ashakwiga indome. Bara masome ujamana masome. Kumbe wajuga mani ni ma strategies mozimo ayi. Kumbe Chiko ni dola mi fa sola si dola nini? Ni do paka kusi. Ni dola mi fa sola si. Yes, Chiko vipi sasa Chiko? Na mahoro kabisa. Biraza neza msazi. Fresh air. Siku inaendelea aje kwako? Poa sana, kajua toka mipunguka tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Behaja Chiko we misisi yavyise mu gitondo nikiyabanza gukora misisi Chiko yavyise mu gitondo. Utaro morozi. Umuntu wese kabisa byuka senga. Mugano mugomba misi ngura baruzi basige baseka. Egano morozi agiye kuroga agasenga mama na misi ndeka biso jamani muuni. Ni buwe kabisa. Ndamushikare hasi. Mugasi nibaza ko yaba sinibaza ko agiye kuroga. Asayi masi nibaza ko maki morozi nyene n'umuntu mubi. Maki n'umuntu atabaho nyene. Sinibaza ko yosaba Imana kabisa agiye kuroga. Urashaka kiyoze mbega Chiko wewe barabatse kumuroga. Jewe bangura nibo kuroga. Nibishoboka. Kureke batokuronka Chiko. Kwa jewe aho yose jewe mbari kumwe n'Imana. Uri kumwe n'Imana. Ati ngo hagarikiwe n'Imana ngo barazi ntibamushikira. Bagukura he. Baciye he. Ariko uriyumvira ko bahora bagerageza niho muronke Chiko. Of course nyene afisa abansi n'abakunzi. Yes, afisa abansi afisa n'abakunzi kandi kuri nosi umaze kuba kuri nosi tuza kugira abansi n'abakunzi byo nega Chiko. Iyo he n'abansi bigenda gute Chiko? Jemuye n'umuntu anyanga mu jambo rimwe nanje ndamwana Chiko je sidagukunda bro nanje nakwanga canja kure yawe kwera jewe sindi Imana ngo unyange amajana ibyo amasantima by'urukundo atereka ndakubabarire oya jewe mbonye kunyanse cana kuja kure 500 metres 500 metres akura kusogera yana adui mbali no mukimilia mbali sana Chiko amaze kugira basi b'abanyamuziki bagenziwe
abansi b'abanyamuziki bagenzi aho abansi kamaze kugira abansi bari mu muziki nka Chiko nyene ari mu muziki sindabagira mugabo ndazi ko bahari tu barahari abaheta hari injyajya nyinshi wanafiki nafasi yote mu banyamuziki mu bantu basanzwe mu bantu bose tu barahari. Kesho yuhe nabo bigenda gute Chiko wanafiki unamjua mnafiki anakwambia mambo ya kinafiki bigenda gute mwitwara nko gute Chiko ngizimana nkabimenya hakiri kare utarabimenya ndamenya bacamenya ukuntu jewe ndavyitwara moto wewe navyomenya ko nakumenya ndakwiga tungakumenya nkakora bisa bijana navyo bintu besha kunze kuvuga ati ngo ni industry y'injyajya ngo harimo injyajya nyinshi ngo injavyi barahari benshi cyane biri mu Burundi cyane no mu Rwanda hari amari muri naho nyene bimeze ko nyene kwisi yose Imana yaremye hari injyajya injavyi zamazitoba mugero nyinshi nimba mu bantu benshi mu bintu byinshi harimo yabura mwinjyajya yes ni Chiko rero kuduha igisasi indirimbo imeze neza cyane ni indirimbo usanga kuri YouTube channel yibandika ko Chiko rero abanze ugira subscribe kuri channel yiwe hama ibindi rero tuza kubiyaga mu nyuma ni Chiko rero ati indome why indome kwanza bro wakoza kudusubiza ku ishure indome ni Kirundi niba utize biramenya habwo munatize ambazo habwo munatize niwe yombaze habwo indome gusa umba indirimbo umba ni Kirundi indome bagende bumvirize ico nashaka kuvugamwo ndazi ko baza kubitabara kwera harimo Kirundi harimo Kirundi bagende bumvirize harimo Kirundi ni indome umuntu yivuze ati indome mbega Chiko yobashije kudusubiza bya byo mu wambere ati ABCD bimwe bya Nindome washite kuvuga iki nindome mu rukundo usanga navyo birimo cyawusange na birimo hari gusa abafana bagende bumvirize gusa bagende bumvirize uramusikia Buda ujya indirimbo ngo niwe nyayikoze nyene ujya mujama bamwita Itizo de Buda kuko no dahindura production ga bro umuja kwa Itizo nyene ndakorera henshi mugabo apa ni ku maison kandi Itizo n'umuntu twemera kandi twemeye kuva kera n'ubu tucemera ko yakoze amateka menshi barabizi n'umutama amateka twese twakoze tumumva ko indirimbo z'abaririmbyi n'uvuga bagifise amazina no gushaka no munsi nga mu Burundi sinatire rero cyo washimye ati rero ko nokorana na Itizo cyane muhira kandi angorera ibyo je nifuza niyo mpamvu ubona imiziki yanjye isohoka imeze neza cyane iyo birabishika indirimbo yawe igavana n'indirimbo ubufise indirimbo ikagaje gusaba ko yo kwitorera mu producteur indirimbo ikikagusaba ko kwitorera mu producteur nego gute usaba kandi indirimbo ko numva iyi melody sinumva ko no itwara kwa Itizo reka ndayitware no vuga nko muri Bantu Boy cyangwa ko sino itwara muri Bantu reka ndayishira Itizo ivyo unasema ifanani habifanani birabishika habikuwa kiata oya kuko hari abaririmbyi rero wumva ngo mnamsikia hari yangi sipako machine sipako vitu vyote vinatakio lakini unasikia Itizo kufuru kwa bitu kama hivi binini dufate nk'indirimbo ngore amasorti z'indirimbo ari uburyo bwo bw'indirimbo Jion zanga indirimbo naipanze cyangwa usanga ndajenga tunasanga ringa ide zake na zangu zinazachangiwa tunafanya kazi sawa hapo nakuelewa lakini ni swali nafanya kuuliza Chiko sasa kwa nini hizo ngoma zingine unazitolea fasi nyingine kutolea kwa Itizo za wapi hizo zingine unasema kutolea mu zingine studio ni kwa Rwanda kwa nini uko mtumia sound huko unamtumia masauti Itizo afanye kazi sio mbake ni unasikia umva kungawe rero ugero umfate rero kama sasa niko make rero ndumwana wa Itizo rero ndari yamvyaye rero Itizo ndababara kama niko Burundi Itizo kwa Itizo canke nahandi ya hose situngesha na watu wengine sio kuchoganisha ni Chiko bila hata kuelewa ni giki wabonye kuri Itizo gitandukanye ni cyabandi deja nawe uramuzi tejo kuva kera ko Itizo ni legend birahagije Johnny legend biramaze byo anajua kazi afise uburambe mu kazi gusa angorera ibintu je nifuza ukiyagukora bya bindi wowe wifuza bikanyorohera mugabo ejo mbonye undi abikora nyene nawe neza byo nifuza why not so kutumira fasi ngina magana fasi yote mugabo mbonye ko bishoboye ibyo je nifuza guys ni Chiko yakubwira yuko biramworohera cyane ariko akorana na Itizo sana Buda mbaya number 1 in Buja mbaya yes novuga no predictor twakuze twumva yakoranye indirimbo nyinshi n'aba Big Fizzo benshi novuga indirimbo nyinshi cyane basalji indirimbo nyinshi cyane matabaro barafro bose yes numu predictor wo kuva kera kandi birumvikana ko Chikorea yo mwegera nawe nyene kumbure akamukora bya bini nyene twifuza ku muririmbyi wacu nka Chikorea ibikorwa nyene nk'ivyo umva nivyo nyene mumva nyene ku radio canke mwene mu Nkindome umva ibikorwa lakini sasa kwatubania kaka kwatuyima video sio mbake tuena video souvent utana toi audio afu après moi après une semaine après 2 jours na toi vidéo
mutulie sasa namye kuri YouTube channel yawe ndaba Chiko indirimbo zifise views nyinshi n'indirimbo wari kuye n'ama video sinzi ko kintu wakibonye kuri kino tuguma duha n'ama video gaciko byose biri muri strategy canke ni gahunda umuntu apanga yipangira bitewe swat impamvu inini cyangwa usanga bitewe n'uburyo misukure mtu anasema ngo mimi ko boss ngo mimi nauza ngoza ama 10 million $10 misko huko ni kama sina nakwambia kama sina kwera kama sina ufise ushaka kusanga unafashije wewe bitewe nuko unambari milioni watu unavalia ngo milioni unavalia tu changapi unavalia kumbe mimi mwenyewe niko ta zero mfuko abo usange za nyumba haujalipa hapa za nyumba tu warainzara uko vibaya wasema ngo huko na vitu kuma media ngo mimi niko hapana sema mimi bafana mwananisikia mufusiki numufasha munisaidie kazi yangu ende nasonga mbele juu kazi nzuri ndazi kuri muziki jeyo guys kumbura nimba ukunda umuziki w'abarundi nimba ukunda umuziki ndundi gerageza novuga usupporting novuga ibikorwa vya Chikorea embe Chiko umuntu bayifuza kuguterera novuga nk'ico gihumbi kuko ni igihumbi wogishima ndibaza bivana n'uburyo bw'umuntu ijana rigwira murindi igera muri cyangwa ijanga kuja muri nico kimwe byose nico kimwe guess kumbure umuntu yifuza kugwa hiyo jana rero Chiko byo bigenza gute gusanga he canke nka mbuga ngurukana bumenyizi wawe zitwa gute Instagram ni Chikorea canke nawe usanga umuntu mu boss bitwa Instagram usoma bitwa Facebook nayo je gusa kuri YouTube akandika Chikorea canke akafata link yanje nayo gusa yokandika muri commentaire jewe ni yuna na unsha gufasha peti ushaka kuma nimero zawe byose birashoboka guys ni indirimbo rero waduhaye yitwa Indome wari uherutse kuduha indirimbo ukishika mu Burundi gusa ni indirimbo yitwa Thank You yarabaye ya mbere muri kuri Buja FM ariko mu nyuma yaho harabaye imwe icamwe ati baraswaganya kwera ikintu neza genda zikurikirana gutyo niyo plan wari ufise canke vyashitse nkuko nyene twabibonye Chiko je rero misiko bari basani ngo nkwe wabona ngo mie ngo jewe ngo nachwa kwanza ngo tingo video ngo tingo nyimbo kwanza ngo ngo umva ati ngo igiye kigere akuna sama biye jewe njeje guhumuziki abarundi n'abanyamahanga umva twese muri rusange akuna ngo bigihe akuna nyimbo kama mu studio inaisha kama isha iko bien yaheze tayari indirimbo mbonye ko nyene yaheze n'indi yaheze natia inji jewe njeje gukura umuziki gusa apana ngo muri sama bora gicimvura bora hibyo abinga muziki utiye inje bas guess muri no minsi urakora avuga yuko abaririmbyi nkamwe bwe musanzwe mubeshejweho na karaoke ubusanzwe ubuzima butari bwiza cyane Chiko biko bigenda gute kuvyitwaramo gute muri no crise gaciko nashukuru tu Mwenyezi Mungu niko bien sina problem na una problem yote maisha yanaendelea fresh kwa jina mazi mu Rwanda amazing umunani cyangwa 10 ni chaye bila stumiki lakini tuliishi na hivyo no kafreshere kako katani kale Chikorea mwenyewe utanifanya yes novuga legend novuga kidumu kibuganiriza geje kuvuga ati ngo baririmbyi turimbwa kweli yani kila kitu cyote kinatu affecte vipi sasa we iyo mvugo wayakiriye gute Chiko iyo mvugo nayakiriye gute jewe narabitahuye ibyo shaka kuvuga narabitahuye kandi sana hakuna bingine waramutahuye ariko reba batamutahuye Chiko umva kila umuntu afite impamvu yo kumva ibi ariko ivyo yavuze birumvikana Chiko kubwawe ati birumvikana je kuri je birumvikana urumva mesema twembo twege baririmvi iyo yari kuvuga umwebwe mu baririmvi mwebwe muri yimbra hapo na yeye viena hapo na yeye tukifunaambia sasa wewe ifuna angalia sasa yeye avuga ati mwebwe abaririmbyi mwebwe muri imbo ariko yavuze twebwe abaririmbyi hapo vie tukumuteta mukasho tunaambia convocation ya mukasho lakini alisema twebwe abaririmbyi none mbaye imbwa nawe numva nawe ukabimbwa shebo nani sawa nagutahu nose Chiko nguri kibaro anwengeje ati twese turibwa kandi yarabyishizemo nabonye agati twese ntiyavuze nabi kora wenyene yarishize mbwa mutamasi imbwa sanga ni imvu yavuze nyene umva niwe yavuze umva ni imvugo yakunze gukoresha yuko ko bushobora kuba mugayitse akanuko se kaje kabakorako akazi kaca gahagarara ashashira nyene twebwe turimbwa nyene bito oya mbwa jewe natahuye ivyo vyashaka kuvuga yarabitahuye narabituye sana mugabo navuze iyo yere kuvuga ati ngo mwebwe barimvye muri iyo ngo muri imbwa hapo vini ni convocation direct paka mbimba hakuna tabese anafungwa direct kabisa ivyo Chiko avuze nivyo kandi bivana n'ukuntu we Chiko yavyakiriye cyangwa bivana n'ukuntu umuntu yabitahuye ngo kila muntu wese afise ukuntu yabitahuye ariko ntaco ivyo byose yarafise message yagomba gushikiriza no vuga mu bantu kandi iyo message yarashitse
sana kandi twizere ko hari ibintu bigiye guhinduka Chikorea kandi simbaka umuntu jewe mvuze ikintu ngo ngo mwese mugitabure kumwe ni biva iyo ni bitabo ni maji bamwe barabitahura abone babitahura byose birashoboka umwe wese rero atahura kivyake shauri yake yes ni ndome Chikorea mimi nataka nitoke hapo na nikubalia video utanipa siku gani ku YouTube channel yako video utajua kuna mtu wapi kuna kufuata anataka mimi nataka nijue Indome nitaipewa siku gani video Indome ndiko ndabikora ndiko ndabikora bisigura ko ndiko natunganya ibintu byose harimo kwegeranya uburyo harimo gushutinga harimo no kwishira ku YouTube ariko gahundira hari apana gahundira hari gusa yaramaze gukogwa yamaze kubihari gahunda kumbabaza iyo utari kutwemerera yuko iyo ndirimbo itari kwirakogwa video kuko ni indirimbo yatangwe kumenyekana utaranayisohora kabisa ibintu byaranangaje ibintu byaranunguye nisema Mungu we ni hatari tutakuwa bien biraboneka Chiko arafise ibintu vuga imigendera itari mike n'abaririmbyi bo mu Rwanda ryari nabonye apostinga kuri sati ati Buravan where are you n'umuntu yariko arasa nuko menga yariko agira challenge indirimbo ya Buravan abaririmbyi bo mu Rwanda iraboneka ko muvugana cyane Chikorea twarabanye amweke nyene musanyene yigiza nyene kandi ndo musani nishafika mbali ngo si mujui kandi ivyo nivyo mugabo umutima urabizko mwabanye apana kaje rero nakubonye mu buzima bubi rero kurusha ndo maana mimi wale bote twarakoranye imyaka mumba basani bote unajua Barwanda bote munajuana hapa tunajuana twarakoranye yani bameze nk'aba frere bawo kwa frere ndamuzi unanijua akazi kanyida urakazi nanje kayonda kazi heshima ni ile yote basi ariko uravye mu ngomenga bo basa nabateye imbere cyane kudusumbya Chikorea bibaza ko nkaho wabaye mu Rwanda bibaza ko ari kubera iki gaciko impamvu ni nyinshi cyane sasa mimi murambona nyene ibiganiro kuma social media basani watu wa Burundi ngo ngwingo ule miengo ngwisi mujwingo ule miengo ngwingo ujya ngo niimbwa ngo ule miengo ule ajuimba sasa amya kuna tema secret Banyarwanda canke ahandi hantu umva iyo example napana nyene mu bihugu nyene mu bihugu nyene biteye imbere byo ngaha mu karere abarimvyo bo hanze baritahuye ibyo barimwo urumva suko baturusha imiziki myiza ahubwo twebwe uravye neza twebwe turarenze deja turabasumbya kurusha akira sabo baritahuye bike vyabo bafise bike vyabo nyene bakora babishize mu bucuruzi kandi rero babikoresha n'ubwenge bwinshi sasa utaona musani wa Burundi unakuya ngo mindo mie uo kidumu uo Fariasi mie kwanza ni nani kwa Fariasi waninde Fariasi na nanu wenzi hapo kwa wapi uko deja po uko ku television uronse karimbo kamwe bakamuna to umva uvuye unakia unakuna msujo unaimba unapata chance kanavuma karimbo kanavuma hapo unafanya kuwa the best unakuwa sawa ndo wa kwa chef wa kila kitu Aureo chungana ile kwa media unasema ngo mindo mie simujui satubio ni mbuzi Chikorea wewe sinzi ni boye nani wenzi ayo Chikorea hapo wasanii bote maana ngo sibajui sasa unataka ule mtu mfana wako kwa twese turazi ko mufana ari we boss wacu aba boss wacu bafana sibyo sasa ni gute mufana azodukunda cyangwa mufana aje kuri YouTube yawe afanye subscribe cyangwa arabe indirimbo zawe na commentaire utari kuremera n'abagutanguriye mu muziki utabemera deja me bajya abandi bahariya baritahuye na unyanga kandi barubahana na unyange mugabo unyubaye unipate heshima zangu tu nuje yajya kuri microphone kule ku kamera unisema mbaya mie kandi dusangiye isahani imwe dusangiye urugendo rumwe asa umvuze nabi ujya muntu hanze yatwanga nawe gute acabona menga abako serie yabasasa na akune ngene secret waronde ama secret umva utimuswe wateri imbere company ngo adufashe witugana icyambere Chikorea nagerageje kumutahura Chiko akubwira ati ava ko konze ko dusaba ama company adoma sponsor nuko twobanza kwitahura siye kwanza tuba twitahure kwanza ndumuririmbye nkeza kubaha Chikorea nka Chikorea muririmbye yantanguriye mu muziki cyangwa nka Chikorea namutanguriye mu muziki mie akazi kanje ukange mugabo unipatie heshima zangu nuvuge nabi muri television canke kuri microphone sio bien kwera umunyamahanga canke umuntu ari hanze wa undi azotanga uburyo atubona nk'abasazi mugabo dushize hamwe tugashira hamwe kandi ba grand frère Monisique kabisa abaririmbyi bacu abantu bose mutumviriza Monisique kweri ijungi yanje ngira ndarivuze abo bantu bakibaza kubyumva abo nyine barahagije sasa abaririmbyi bacu dushire hamwe tutie fasi moja
jewe nagize amahirwe nigatembea mu binchi zingine torawina nagiye Rwanda ndabona ukuntu abandi bakora kandi ubwenge burarahugwa papa sibyo sasa mino secret ko ngene secret dushire hamwe ibikorwa tubishire hamwe fisi indirimbo mbuzi kintu gikeneye mu ndirimbo yanje wewe ukabugifise nakuita bila tabitu ama complexe ngo nini ngo uyu musani atanicheka turi bamwe twese dushaka umuziki wacu utari imbere jene imbere uzobuteye imbere wewe sasa dushire hamwe no muti dushire hamwe dukundane ukundi ivyo wanje ngundi ivyo wawe n'abafana muri rusange bakunde ibikorwa byacu natwe dukunde ivyo mukora mwebwe ama twese uteze imbere igihugu cyacu bitu bitakuwa rahisi kufika mbali sana zaidi yes kumbure message twari dukeneye kubashikiriza byinshi kumbure nanishaka ko Chiko ababwira wewe yamaze kugenda no vuga ahantu henshi atandukanye mwavyumvisa kubwira yuko ahanini kwanza nkoga baririmbyi afaze kwanza kudutahura ni kwanza hagati yacu twubahane hama dutahura n'ico turico hama wa wundi kumbure azoza gushiramo amafaranga mu bintu vy'iwacu azovuga ati bajya abantu bari serieux reka shiremo amafaranga yanje kumbure dutezanye imbere twe sivyo na Chiko ni ryari twebwe zogya amamiliyoni 100 amamiliyoni 200 ni ryari mugabo uwo munsi hazogera twebwe twagiye hamwe nujya muntu adukuriye ari hejuru azobona abapeti hivi bari kumwe barakundana bari hamwe Nika ndabashiremo amafaranga. Why not tutia mamilioni na mkuna magari na makampuni kila kitu. Sasa byose birashoboka. Kandi kisha kutembea. Kandi baravuga ko abarundi dufite amafaranga. Abarundi turi amafaranga. Tuko na pesa za maajabu sana. Ndio maana nasema tu dushire hamwe tu nani hivyo tu. Tugiye hamwe twese byose birakunda. Tukaza magari manyumba. Byose birashoboka. Igeze kumbere nitwagena tudasezeye Chikore atadugire acapella ya Indome. Bro, uzi kwenda hivyo unajua tena kaka. Indome. Indome. Acapella ya Kidali tena. Hamna shida. Kamata mikrofoni. Kini kitari sio yangu utanisamea. Mimi na sasa. Utagerezwa. Kandi avuza ingoma. Kwa itizo ali byose ingoma. Kila kitu. Akina hapa kuna ngoma na itizo kwa. Itizo. Akina hapa vitu vyote. Safi. Tuko bien. Indome sasa. Helele. Gitariste Chikorea. Twatanguriye kumasanganzira turahura ndagutera imitoma byarafashe umwanya guma ndakwiyumvira chérie pour de vrai ils vont sentir you are my lover reka ndabyishimire my controller reka ndabiririmbe I wanna put it down turitorera unanimaliza you the love of my life hey you the love of my life you the love of my life you the love of my life Indome mu buzima bwanje Indome Indome sinyatire y'ubuzima Haleluya Indome mu buzima bwanje Indome Guys kumbre urabona ko dufite ingabirano kandi ni ingabirano nini cyane Chikore ndagushimira cyane bro nashukuru sana kabisa mwatembereye kuri studio kwa Etizo Etizo Technology studio nzuri sana kabisa napatia hata karibu wasanii wengine wakuje kutumika hapa wasikie vitu vizuri cyane kwanza indirimbo zanje bazumvirize neza kuno zikozwe batasantire twasema ile fast kumbe ni fresh yes kumbre Chikore udufasha nk'umuntu yifuza gukurikirana ibikorwa byawe Instagram yawe novuga Twitter yawe na Facebook yawe hamwe na YouTube channel yawe jewe ushaka kuja ku platform yanje ni Chikorea Instagram ni Chikorea 142 Chikorea 142 na Facebook page yanje ni Chikorea yeah yes musange novuga kuri Facebook musange kuri Instagram musange kuri no kuri YouTube channel y'ubanza ugire subscribe ni Chikorea cyane yeah cyane YouTube channel y'ugire subscribe sebe ga Chikorea sana yatwemereye mvuye ngamyemereye yuko ikiganiro nzogusura kandi kumukoresha clip izobe yasohotse wanyemereye ko clip iri kwirakoga Chiko sinambingo ngo imaze ziripote kwa Jesse ndo producteur akora amafaranga Chiko tunaelewana indirimbo irahari munyemere indirimbo irahari nushaka gufasha kwandika sawa kandi Chikorea ashaka kumufasha kandi Chikore mu baririmbyi kenshi yo bamwandika indirimbo aravyemera ko bamwandikira sana para babandi bamwandika indirimbo cyaraharira ngo nico gituma natwe baririmbyi twigira ngo tetete umwicisha bugufi turi bihangange abaririmbyi turi si miko gihangaye miyo sinandikiya jwa nini jewe barasoganya
harimo abantu benshi bayanditse Ellis Boy, Thompson the Voice Killer, yubawe sana, Indome ni benshi bayanditse, twari benshi muri studio, ni mpamvu umva eba ndimo ndasikia miye nyimbo zangu jewe indirimbo zanje ziba ziryoshe cyane, zibisa kanovera no bugiwe kwereki zikogwa n'abantu benshi batandukanye. Na uri ngaha n'akajambo kawe batagakeneye kabisa, unatenda n'ibitu ya bien indirimbo ikagera kure. Safi sana. Yes, kumbere n'ikikora twari kumwe nk'umutumira witeka, tuzosubira rero inshallah imari kunze. Wari kumwe na Benny kuri micro, anovuga behind the camera ni Arkeni. Tuzosubira rero nibagira subscribe kuri NeoCell TV no kuri YouTube channel ya Chikorea mwenyewe kabisa Indome.